Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera yuko mwagize ibihe byiza kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 4/0/2026. Ntabwo naronse umwanya kabisa uhagije kugira ngo nshobore kubana namwe mu biganiro, ariko nje muri rino joro kugira ngo turabire hamwe bimwe n'ibindi mu vyiriwe bivugangwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Ariko mu nkundire twibande cyane hano mu karere dusanzwe duherereyemo. Magingo yatuvugana hariko havugwa ivy'urwamo rw'amasasu ruriko rurabera mu gisagara ca Uvira. Tuza kurabira hamwe kandi icatumye leta y'u Rwanda ifata ya mbere mu kwiyamiriza igikorwa cakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika co gufata Perezida Nicolas Maduro n'umutambukanyi wiwe bakajanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabira hamwe kandi impamvu General Sultan Makenga yabajije abasirikare basanzwe bari hariya Irumangabo abipfuza kuba boja muri FARDC, maze igitige nyamwinshi kigashira urutoki hejuru yuko cipfuza gusubira muri FARDC. Reka rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro cya rino joro kigufi cyane rwose, aho tugiye kurabira hamwe zimwe muri izi ngingo mpejeje kubashikiriza, ariko kandi nabigize umugenzo kubasaba yuko mwebwe mudukurikirana mutaragira sabone yuko mwobikora kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa BM4 ndetse na BM4 Plus, ariko kandi namwe birabafasha kuko bituma muza maronka amakuru yacu umwanya ku mwanya uko tuyashize ko. Ariko kandi namwebwe mwadusabye ko twosubira turakora ibiganiro ikibiriraho, ntabwo igisabo cyane twacibagiye vuba cyane twaronka amakonexio ameze neza tuzosubira kuza turakora ibiganiro byinshi ikibiriraho kuko birafasha cyane gusumba. Ariko ntibibuze ko duhurira muri commentaire kuko n'amakommentaire turayakorerako. Mu gisagara ca Uvira muri aya masaha y'ijoro hariko humvikana urwamo rw'amasasu ndetse n'ibiturika bitari bikeya, aho bamwe n'abandi bariko batubaza bati turabasabye mu rutohoreze ivyo tugo twumva hajya mu gisagara ca Uvira. Ama antene yacu ari mu gisagara ca Uvira dusanzwe dukominikana bamaze kutubwira yuko iyo nkuru ari ukuri, yuko hasanzwe hariko haraba urwamo rw'amasasu ndetse n'ibiturika bitari bikeya. Ariko kumenya ati ni banaka batanguje urugamo rw'amasasu cyangwa rugamije iki, ntabyo amasoko yacu arashobora kuturonsa. Ubwo mwihangane ku munsi w'ejo Imana yabidufasha ikanahadushitsa tuzobashikiriza mu buryo buramvuye impamvu urugamo rw'amasasu ruriko ravuga amagingo aya rwavuzwe ndetse n'ico rwari irugamije. Irumangabo Sultan Makenga igihe yari muri kozeri morale n'abasirikare basanzwe bari hariya, yarabajije ati abipfuza kuba bovana na twebwe bakaja guhambya FARDC mushira amaboko hejuru. Igitigiri nyamwinshi akankoresha imvugo yuko ibice birenga 90% by'abari hariya baramanitse intoki hejuru bavuga yuko bipfuza kuvana na AFC M23 bagahambya igisirikare ca leta ya Congo FARDC. Iyi mvugo iriko ituma abantu benshi biyumvira gutandukanye, aho bamwe bavuga bati kumbure Sultan Makenga yoba yabikoze kugira ngo arabe mu by'ukuri abo batari kumwe kugira ngo ace abivugana, mandi majambo bace babica. Ariko abandi nabo bakagira bati kumbure ni kubera yuko bo bari abafashwe mpiri ku mirongo rugamba n'abashobora kuba barishikanye, yoba yashatse kuraba yuko mu by'ukuri abo bagwanyi boba bari muri AFC M23 babyishimiye. Ariko bamwe n'abandi dufise izindi mbono zitandukanye cyane rwose nizo abo bariko biyumvira, kubera yuko bisa nkaho inyeshamba cyangwa se igisirikare RDF ikiriko kirananizwa cyane rwose kwihangiro cihaye yo kugira ngo gishobore kuba co balkaniza Kivu yose canke
bashoboye no kuba kwigarurira igihugu ca Kongo muri rusange, nk'uko bamaze iminsi cyangwa se bakunze kuririmba bavuga yuko bagomba gufata Kongo yose maze bayihindure. Rero kubera yuko bamaze kubona ko icifuzo cabo canse, bamaze kubona yuko umugambi wabo usa n'uwanigiye mu menshi, bariko baraba ingene bashobora kandi novuga gutegura urugamba mu yindi myaka iri imbere. Gutegura urugamba mu yindi myaka iri imbere basa n'abagomba kubikora nk'uko babikoze mu myaka yaheze, aho igisirikare ca FARDC bagishizemwo aba infiltre bacu. Ndabibutse yuko FARDC kuba bisa nkaho ari abahemu nuko igwiriyemwo abahoze muri M23 ndetse no mu gisirikare cyo kwa Laurent Nkunda. Rero turiko turabona yuko hano uyu Sultani Makenga yamaze kubona yuko urugamba rwanse, noneho rero akeneye yuko hariho abandi basirikare ba RDF batwagwa muri FARDC kugira ngo nibyashika hakabaho mixage y'abasirikare, bajya abasirikare baze bitwe yuko bari basanzwe ari abawazarendo, noneho bahambije nako FARDC, gutyo baze babe prioritaire mu kwinjira mu gisirikare ca FARDC. Ni muri numbero rero Sultani Makenga bisa nkaho babigize public, kuko umuntu ashobora kwibaza bati kuva mu mwaka wa 2021 bariko barinjiza abasirikare bashasha, bariko baragwana n'igisirikare ca Kongo, nta gihe na kimwe yigeze akora ibintu nk'ivyo yakoze muri kino gihe. Rero ni kubera yuko babonye yuko urugamba rwabananiye, rero bakeneye abasirikare ba RDF bazokwinjizwa ukundi muri FARDC. Yabigize ku mugaragaro kugira ngo bikunde, noneho baze baronke ingene babinjiza muri FARDC. Bariya bashoboye kumanika amaboko bavuga yuko bagomba batagikeneye kubana n'izinyeshamba za AFC M23, bakeneye gusa muri FARDC. Nimba bizoshika mu by'ukuri koko bagahabwa iyo favor yo kwinjira muri FARDC, uzosanga hagiyemo igitigiri nyamwinshi c'abasanzwe ari abasirikare ba RDF b'igisirikare cy'u Rwanda, mu ntumbero yo kugira ngo bashobore kandi kwemfiltira igisirikare ca Kongo, kugira ngo nibyashika kandi bakadusura kugaba ibitero muri Kongo baze boroherwe, kubera yuko bazoba deja bamaze kuba bafise abasirikare babo mu gisirikare ca Kongo. Nayo ivyo uyu Wiringoma yashikirije, aho yavuze ngo bari bagiye kuraba abasirikare bari hajya irumanga abafatiwe muri Uvira, ngo yasanze ngo babayeho neza, bafungura neza kandi bishimiye kubana n'inyeshamba AFC M23. Byagaragaye yuko Wiringoma yabeshe cyane gose, kuko igitigiri nyamwinshi bamanitse urutoki berekana yuko barambiwe no kuba bari bafiswe cyangwa se bari mu bibanza bya AFC M23, bakibikenereye kwisubirira muri FARDC. Iki rero ni ikimenyetso kimwe sindamusiga mu byerekana yuko inyeshamba cyangwa se igisirikare RDF gisa nikiriko kirananirwa urugamba, cyangwa se bisa nkaho imigambi yabo yamaze kuburizwa mu menshi. Reka rero twibandaniza ikiganiro cyacu, naho leta y'u Rwanda yabaye iya mbere ku mugabane wa Afurika mu kwiyamiriza ifatwa rya Perezida Nicolas Maduro n'umutambukanyi wiwe, aho batwawe bamaze gushikanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bashobore kuburanishwa. Amakuru dufise avuga ko Perezida Paul Kagame ni umwe mu bakanzwe cyane n'akaya gikorwa cyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Venezuela, ndetse bikaba byanatumye Perezida Paul Kagame ata uruzinduko rwiwe yarimwo muri Qatar, ikiringo yari yaye kumarayo akitarahera. Kiriya gikorwa cyakoretse Perezida Paul Kagame ari hariya i Doha muri Qatar, maze yumvise kiriya gikorwa yaciye nkoresha imvugo arandamuka, cyangwa se yarikanze kumburengera ngo yibajije ko nawe bashobora guca bamugaranira i Qatar aho yari asanzwe ari, aca ava i Qatar kitaraganya asimbira mu gihugu ciwe cy'u Rwanda, maze
acandika rujya rwandiko rwo kwiyamiriza kiya gikorwa cyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri kuba Perezida Paul Kagame byamukanze bigatuma atanga uruzinduko rwiwe, nibaza yuko bamwe n'abandi bashobora kuhakura icigwa kumbure, bashobora no gusoma ico Perezida Paul Kagame yikanze. Gushika magingo aya abanyafrika benshi ntabwo bariko barizera ibyo Perezida Donald Trump yavuze yuko azokorera igihugu cy'u Rwanda, nako Perezida Paul Kagame nkamwe atoramuka yubahirije amasezerano wenyine ubwiwe yisinyiye hariya i Washington. Abasindaguzi batandukanye baramaze kwerekana byinshi cyane rwose, aho bamwe bavuga bati Perezida Paul Kagame mission arimo ku butaka bwa Kongo ni igikorwa yatumwe n'abanyamerika n'abiriya bihugu by'abarengero. Ati rero ntabwo byoshoboka yuko Donald Trump ashobora kuvuguruza cyangwa se ashobora guhonyora mu nyungu z'ibihugu by'abarengero, ngo ni kubera yuko Perezida Kagame atubahirije ibyo yasinyiye hariya nako i Washington magingo aribo bamutumye. Abandi nabo bakagira bati kumbure Perezida Donald Trump ashobora kwirukana cyangwa se ashobora kumukorera Kagame amahano kubera yuko Perezida Paul Kagame akomeje gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Perezida Donald Trump ubwiwe yashoboye guhagararira ari amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Reka ndangirize ngaha kumbure, tuzongera mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo, ariko kandi wowe dukurikirana utagira sabone aka niko kanya nubikore kugira ngo dufashe kwagura umuryango wa BM4 ndetse na BM4 Plus. Reka ndangize ngira nti mugire ijoro ryiza, akandi mugire aho muba mubahwe. Ciao ciao.